Mwaramutse mbonye message canke comment y'umuntu yarakaye ngaha mu Kinyarwanda avuga ngo urabeshya nde none wowe. Bo context nize kuvuga yuko kumbure titre navuze ngo abaja Dubai mushobora kuba muzimbwa ku ndege. Titre numva iri moderne ntabwo navuga ngo muribwa murazimbwa birashoboka ko muzimbwa. Nanda bikuye ku muntu aciye ku mukubito avuga ko yakagerageza kuja mu Rwanda kubera ibujumbura ngo itike yari amajana 9 mugabo ngo ikigali ngo yari amajana 6. Ibintu nk'ivyo avuga ati nayo ngiye kugira saving amafaranga y'indege. Cyavuga nti amajana 9 kumbure ni menshi uvi Bujumbura uja Dubai. Uziye ko nandi bavuze ati yari menshi mugabo kandi ivyo navuze c'est valide. Hariho ukuntu ushobora kuronka deal nivyo nshaka ndabereka uno munsi nkore demonstration selon le cas bivana n'ingene umeze n'ingene utunganijwe muri economy yawe. Mugabo yaciye avuga ngo urabeshya nde none wowe. Boje nta muntu nabeshe ndaje kuya ko ntabeshe kandi jewe kenshi na kenshi ndabereka amadone je ndi umuntu ndi mathématique en fait ibintu by'ibishobisho ntavyo nshiramwo ndabishyira muri mwe mugabo ibintu nk'ibi ibintu mathématique ni money ntashobora kubesha umuntu. Tike ziva Bujumbura to Dubai zirahenze witurondera hano scam zawe. Tike ziva Bujumbura ja Dubai zirahenze mbese ku murundi kuva iki Bujumbura kuduga Igitega vice versa birahenze horeka guhenda kuja Dubai zirahenze bien sûr. Nta muntu yavuze ngo zirahendutse ndakubwiye ngo zirahendutse mugabo kuva ko gihenze ikintu cy'igihumbi kirahenze ikintu cy'amajana 3 kirahenze ikintu cy'ibihumbi 4 birahenze mugabo vyose sico kimwe. Ngumva ngico bavuze ntasanze givize ikintu cyambaje no kuvuga ngo ni scam je mbantu b'Imana nta kintu nakimwe ndavuga ngo ngungurira canke ngugura ngaha canke ngengana na Ethiopian canke ngo na Rwanda canke jewe ndababwira rondera gira choice te ku mutwe menye ingene muyaranja shopping around indege ni kujya kwa mapantaro ibujumbura yuko no gura ipantaro ca kirato ugenda ku mashop menshi ukipima ukaraba kigukwiye ikizimbutse igifise ingozi nziza gihonya n'amafaranga yawe akaba ari cugura. So mu kugenda ku ndege usanga indege zigenda mu ijoro nka Jesse nkunda gutravelinga mu ijoro indege zo mu gatondo ndazihoza nkatwara hajya mvyuka mu gatondo mugabo hagiye usanga ngiye ko amafaranga hagemba nkenye nkagenda mu zo gutoko zizimbutse nuko nta formule hari wa muntu we niba utaratembera cyane ntubavugira ngo ubwenge bwinshi ufise igemaze kuja mu gusha nka 200 sinza ama flight passport yarazivye donc aha turano ngo twigishanye ko ngo iyi ni Rwanda Air niyo tike wabona hafi yajyana uruhero muri iyi minsi sinzi n'uruhero vyavyo byose. Donc Rwanda Air nawo nyene ntabe yifixe ihari ushaka kugera no munsi ugasanga na majana 6 wagendejo usanga majana 8 wasohoye ejo ugasanga agiye ku majana 5 ara fluctuating bivanye wewe ufise umwanya ungana gute mbere yo kugenda kenshi na kenshi iyo uguze tike haziga ukwezi kumwe urazimbwa gusunja umuguze tike haziga amezi 6 jewe nzoja ahantu mu kwa gatanu itike naraziguze ziricaye ngaha mu kwezi kwa 12 nagura itike na hotel na bookinze umuntu ari kubooking no munsi usanga ugiye ko amadolari 10-20 kuyo nakoresheje uzo bookinga mu kwa 4 azoshobora gutanga na double kuri hotel hoho naho nyene nuko kuko donc ivana n'umwanya ufise wo kumanipira. Hariho ahantu usanga itikendege muri weekend zimvye kwera abantu bari kwarasirikira ugiye mere credit kwera abantu ari kukazi ugasangira zimbutse ivyo bintu byo kumva ko muri rigide muri thought umuntu ariko kugwishuka cyo wigira rigide navyo ntibidufasha abantu nk'abirabure n'abarundi en principe. Kandi iyo iwacu badafata funga imipaka bovyo navyo nosubiramwo acavuga ngo and flight to Dubai equals to 600 something ngaho busubira ngo urabeshe yego ni 600 mugacho kubona 400 ishokwana 900 nta giciro cha flight to Dubai uri guflyinga economy uri guflyinga business class uri guflyinga first class ugiye kuwa mbere ugiye kuwa kabiri ufashe Kenya Airways ufashe hari ibintu vyinshi bija ubukinze ugira ugende kuri uwo munsi ubukinze kuri uwo munsi yo usanga n'amajana 9 wanashaka donc ibintu vyinshi bija muri combination ugomba kwiga ça prend du temps ugiye rimwe kabiri gatatu Dubai ntuzomenya ingene abantu bagenda traveling navyo birimo experience. Nahaje Bujumbura nahaje Burundi nkajewe ngiyeyo nkene gufata bisi ja kumusaga canke handi nubaza abantu bahazi bahagenda cyane haje usanga ari bisi ja mugaye gafata igihe usanga bisi jayo mugabo kagenda wicaye izindi ukagenda uhagaze ivyo byose ni experience ugira as you travel. We are here to learn bwana nivyo navuze nanje bro. Burundians aren't ignorant to lie. Afe iyo ni oxymoron uvuze ko muta ignorant bwacu nyako ignorant kuko kungiye screenshot ya company imwe nende kwereka ukuntu ko shokora aggregate
ukaronka amadire. Mbo iyi screenshot yawe wanyeretse ndayizuminze, yego ndikubona ko ari $600 or something. Très bien. Mbo naciye ndamwishura ndamwereka screenshot, ndamubwiye nti you are here, we are here to learn. Turi hano ngo twigisha, ntituri hano ngo dutukane. Ivyo nyagiriza vy'intuzeje nta mafaranga nasaba abantu kunyagiza ngo ni scam, je nta scam ndiko ndaraninga. Bonche nda nta mafaranga ndiko ndabasaba. Nce ndamwereka iyi screenshot. Mugabo kaze ndabe screenshot reka nje kuri ya website nababwira. Anko ni ushobora kuja no kwindi website ije niyo nkoresha when I'm traveling, okay? Hariho nyinshi cyane aggregate mu Congereza ziraggregatinga ama airline menshi bakakurondera idire ni nyinshi. Ntugende ngo ni imwe nakubwiye cyangwa hari amafaranga ndiko ndaronka nta mutahe nta business mfise muri iyi company. Mugabo anyway nashyizemo Bujumbura to Dubai mfata ukwezi kose baga ubusiyo gucura the whole month. Urumva rero bivaniye ko wowe urafise iyo flexibility yuko uzorindira ukwezi. Ncanja mu kwezi kwa gatanu nk'akaroro abantu nibisanzwe nakubwiye ko je mu kwa gatanu nzoja ahantu itigenda zicaranye. So ngibi ivore $350 uri kuvuga ngo ndiko ndakubesha gute? Iyi website nije nayubatse. Iyi website ni imwe nakubwira Skyscanners, mugabo ushobora kuja ku trip.com n'izindi nyinshi aho usanga bari ko advertisinga ama flight. Mbona cengirika kuri ro 14 nk'akarorero and I find flights. Okay? We are here to learn bro. Ntimuze mwagiriza abantu ibintu mutazi atamona. Umuntu atagusavye amafaranga yaza kumagiza ngo n'umusikamere, nta mafaranga nagusavye at all. Okay, so donc nje ngaha book flights, murahabona find flights ikigenda. Okay, inzanire iyindi page kana cyangwa US dollars by the way, et voilà ngiyi mbo Bujumbura Ethiopia zo Bujumbura saa 10:15 igende ice Addis Abeba ishike Dubai mu masaha yo mu gatondo ku madora $325. Ugiye kuri check out urashobora gusanga kumba agiye ku majana ariko ibintu vy'ama tax n'ibiki ayo wo biraba. Iyi Rwanda Air wanashaka 342. Reka mbenye ko Rwanda Air wenyene wihitiyemo ivi Bujumbura igaca Kigali gusona ku Kigali umengiye stopping amasaha menshi. Urumva ni kuca wemera ukagihomba mugabo uhomva iki? Ubundi bwo buri ko wihutira iki? Aya masaha 18 kuri jewe savings $300. It's okay. Voilà, donc amajana urabona ko akora $342 sinze ko kuri screen hano biri kuboneka $340 abiri Rwanda Air abantu b'Imana. Bo kandi jewe mfise credit card iyi noyigura ntabwo ari scam, mfise amafaranga nogura nkeneye kugira ufise ntuzeye credit card uragura ngiyi iri kuri company bita mytrip.com canke mytrip you collect barakwerekana itinerary yose n'amanyi zo mari Kigali n'ibiki so $342. Ntavuze ngo ni uzotanga nko imva biva ninge naho bookinze nako n'ama company batanduka. Dude don't kora research ntuze uri very rigid mu bintu nyibuta waye rigid ntiwiga ntumenya nokura. You cannot grow when you are rigid, okay? You rigid ntugura. Just nigira ngura nigakengo usibye airline impora ngura direct nigakengura ntuzeye ngura iticket nshije muri air company muri company canke muri airline canke muri ze company ze bookinga nkoresha internet rimwe ndashobora gukoresha. Donc naya $342 baracari ko barayerekana view trip. Okay, yaduze aja ku majana angahe? Okay, iyi ni yundi urana ugiye iyi saha voilà ugiye iyi saa 9 na $660 sinzi ko mwebwe muri kubibona. Ya $670 araduga. Okay, donc urana ko wewe wemeye utireka booking iyi ntawuzi icyo uhomba ko umara amasaha 18 urindiriye Kigali ibintu nk'ivyo ugasanga urishe menshi canke kumbure kwishika Dubai mu ijoro. I don't know, hariho impamvu bizimbutse mugabo iyo option ibihari. Et voilà. Okay, yabaye hafi $400 kubera no ushatse kugumiza kuri ijya $400 bagushize ko flexible ngo ushobora gufuta canke ukagira. Voilà, donc wigumije uko uskiping this step barakubaza ko ndime kushobora kugura ibindi bintu ukavuga uti no go without bariko bakuvuga uragura assurance n'ibiki ukavuga oya ivyo bintu je ntavyo nkeneye. Et voilà,
yose hamwe uja kuriha amount to pay $342. Okay, ngaba kubwishamo amazina n'ibiki izi ntabwo ari scam mwana wa mama, ntabwo je ndabagaruca ko scam ntacyo ndiko ndabironkamwo. Je no ja kwibuna agiye Dubai. Come on dude, bamo ni nk'abantu mu nk'abo twubahana, abo nibuza turabaye scroll umuntu agiye Dubai no mwibaye. Come on bro, kono wandumutira kono ja guskaminga umuntu agiye Dubai vraiment. Come on. Anyway, donc nibi ndiko ndakwereka, urabona nk'ubu jewe donc mfise baraguha ibiro 10, bon ukeneye kongera ku ibiro peut-être baraguha ibiro 10 byo ku makabaga gato na 20 etc. Donc you shop around, nivyo ndiko ndavuga, be open minded, ntube stuck ngo nabonye Kigali airline biki nko kumenga you have seen it all, nimaze kugenda Dubai kabiri gatatu avyinshi ukifise byo kwiga etc. So no nabone kwasikaminga, no ndiko bigisha mushobora kubukinga, bien si bisaba credit card n'ibindi vyinshi mugabo that's a different story. Ico nakunda vuga nta muntu ndiko nda scaminga aba makampani ntaco ndayazigamwo, nta kintu bampemba. Niwa booking ntuzonavuga ngo wabibwiwe na Semerera, nta muntu azabikubaza, it's for your own damn good. Okay, sawa, reka mugire umunsi mwiza. Mugabo nako jewe nshoboye kuja i Dubai mvuye i Bujumbura ndishe $342. Encore une fois bisaba kuri flexible imisugira ko na cyane kuri flexible, donc utavuga ngo je ngomba kugenda muri uku kwezi. Okay, ubukinze kumbure dusubiye muri vya bindi dusubiye inyuma avuga ngo choose month, urabona usubiye inyuma ubu turi mu kwa kabiri ku bazora iyi video in the future mu kwa kabiri ubiravye neza. Okay, voilà, umva niho naho kandi ndakubwira ko wewe wavuze kumbure mu kwa kabiri nako tadiri iri musi y'amajana 5 hari mu kabiri nako ari y'amajana 5 ni y'amajana 6, hanyuma bo kwa kabiri kugiye guhera no muri 25 udugije gato kuja mu gatatu amadira ashobora kuboneka kuboneka zija mu majana 4 takora zo mu majana 4 mbwiye amajana 4 moe bo ugiye gato mu kwa 4. Bien sûr ndazi ko muza mse flexibilité mbe mate mugabo kubimenya it pays bo kuduga kufata every April nako taka kuja mu majana 350 etc. Nibi navuze mwana wa mama sino no kwigishanya ntacyo ndiko ndabajya ko ntabwo naje ngaguskaminga abantu. Sorry, mugire umunsi mwiza, bye bye.